Mkombozi nibaza ko ari indirimbo kabisa yavuzwe ko cyane, indirimbo yatumye benshi bibuka ko Mkombozi Lucifer kabisa akiri wa wundi nyene, ya majambo kwa kundi nyene, ya majambo nyene tuba tudashoboye kwiyumvira, ujamana weza kareta tena akatrend. Yes, nuko adijo ni Mkombozi Lucifer niwe turi kumwe ngaha muri studio tumwakira. Umeze neza bro? Ameze neza sana. Ndabibona bro, ni bimwe nyene vyo kubaza ivyo tuzi nk'abarimu. Biraboneka ko ameze neza. Biraboneka ko ameze neza. Naho torinda kumubaza. Ego. Na style ya Rundi boy ubona neza ko mbese nabazaniye isaha isaha ya Rundi boy. Afise isaha ya Rundi boy. Munje make hariyo ibintu bya Rundi boy bingana. Yambaye umufuko. Ariko isaha igira mu mufuko bro. Muri siri ko yifise. None shaho. Ko ndayambara ugiye ngo ndaba amasaha nenda yazina. Urayazi turisanga sacenda ubu minota n'indaba. Nashaka umenya gute ko iminota yasimvye mukaba mwinje tukaba twinjiye mu yindi saha ya saa 10. Je simva ngeje iminota. Inji saa 10 nca numva uri bya bindi bavuga ngo saa 10 ngira ababizima cyo kwita sama musi babihevye kazoba ibintu byo kumenya babihevye nabo nzoshenda batanga mu ijuru kabisa. Umeze neza bro? Ya nubona Rundi. Ya sahara yerekanye tura irimwo Rundi boy bro. Je kumuvuduko urenze tumenye gusa mutunyaburayi. Je nibaze ko tuca tugenda tumwakira cyane dushaka kumenya cyane kuvyerekeye Rundi boy yahora hehe muri imisi mike abantu benshi bari batangiye kuvuga ati none Mkombozi bihagaze gute ivyiwe ari hehe ariko barizwa hehe. Uno musi turi kumwe muri studio ariko kandi mkiganiro Indundi Hit Show araza kutubwira byinshi, twamaze kumuha ikaze, twamaze kumenya ati ngo ivyo yatuzaniye. Ariko tubwire kwanza kuri Rundi boy igizwe niki? Ndabona amaboko abiri ivyo nibisigura iki? Amaboko abiri ariho inyabutatu ari witwaye Burundi bwacu burongoye n'inyabutatu kandi nisinzi imirongo n'inyabutatu, ariko mu Burundi hoho byaribonekeje cyane kubera twizera mu bumwe ibikorwa amajyambere inyabutatu, tukizera mu mabara atatu igeri tukura n'isa n'ugwatsi. So navuze uti nkurikije ibyo bintu bibiri kuko niyo constitution yacu, amabara y'igihugu ni devise. Muri icyo gihe ndavuga uti izi kintoke zitatu zitwaye kulere yera isigura amahoro, hanyuma isa n'ugwatsi ni umwizero, hanyuma itukiye n'urukundo. Muri icyo gihe ncavuga uti uruhande nago dufise ubumwe, ubumwe ibikorwa n'amajyambere. Ncavuga uti ni byiza kwanza ko haba haraho connection hagati y'amakulere na devise yacu. Muri icyo gihe yiko represent amahoro idafatanye n'ubumwe muri monde ya physical, ubumwe nta terambere ushobora kuronka ko tigezwa kuba hariho kwanza ubumwe ngo uce uvyara amahoro. Muri icyo gihe akaca hazi ya kabiri umwimbu, umwizero ujyanye n'ibikorwa kubera mutarima mutagira iki umwizero uragabanuka. Hanyuma ino naho n'urukundo, atarukundo nta terambere tuzogira. Nimba uyu munsi turi inyuma cyane mu iterambere muri East Africa no kuba nitwe twagaragaje ko atarukundo tugira, ariko turufise kubera ibintu byagiye biraba n'ibyatumye tutangana n'abandi mu muvuduko w'iterambere. Ncavuga uti kumbe ni byiza ko umwana w'umurundi agenda bizi yambaye impuzu ziramwibutsa kumbe iti zinzo shingano zawe na kuno umurundi yoja gusaba indaro y'ubuhungiro, ariko twari tugejwe kuba ambassadeur b'amahoro ku isi. Iki cyumbiro caje ryari ca Rundi jambo ryo ryaje kuva nk'iso indirimbo yande ya Ubumwe ndi Dar es Salaam niyo natangiye kuvuga Rundi boy. Ariko
byari bindimwo vox Dar es Salaam kwiyumvira ni imipira ni iki narabona Dar es Salaam ukuntu ngiye nkubwira shopping ukuntu abajene b'abarundi benshi badandaza imifuko n'abana b'abarundi baca bahamagana ari benshi bakaza kwibutike hondi nje vuga uti kumbe babonye ko bariko baranzimba baca bansinyara bakavuga uti ngugurira ino nje vuga uti kumbe ari abarundi bibwa kubera batazwi kumbe bafise ikintu kiyerekana ko bavuye mu Burundi bari kuba bibwa nje vuga uti no ifo do create ikintu kiwacu zo turambara ikaba nka presentation kwisi uno munsi iciyumviro kimaze iminsi ngana gute utanguye kugihayariza icyumviro nacyumviye iminsi 3 nari namaze kukirealiza kubera mu minsi 3 twaye twamaze gukora na logo naricanye n'abagenzi turicara turakreya logo aho nyene je ikintu kinje mu bashaka ko kiva mu nzira aho nyene babiti tugende ku designer ayishira habona na t-shirt misi nkitana namaze gukora n'imipira ivyo byose biri birabona ko ari n'ibintu bisaba n'uburyo bwa Mkombozi canke ari abantu bari nyuma yiwe gushika ubu ni jewe haje nwazo kubesha mu rugendo ni byiza gutangura abandi bakagusanga imbere ushatse kurindira abantu Imana ifashe wifashije ushatse kandi n'umuntu aguha lift yayiguha kubera abone uri kuratembera wicaye ukwibaza ko washitse ariko ibyo byose urumva yuko ari ibintu nyene biba bisaba uburyo kandi nawe ubushaka ko bwinjira uriko bitunganya gute mu buryo hoho mbonmengo nta kibazo ahubwo ikibazo nuko numutaye wo gukora ibirengeye ibi ibyo maze gukora barabigura nk'ubu ngira ngo nk'ubu t-shirt naje nzanye t-shirt ishika nazanye 30 z'abagabo 20 z'abagore ariko ubu nk'iz'abagabo mengo hasigaye 3 iz'abagore zo hasigaye 5 so kandi abaguze benshi bagiye bazitwaye hanze mengo biranama ubu nanse kugurishiza abantu bo hanze ko ndakeneye n'abaha bazambara ariko nta kuntu ukora twinshi none twese turonke kubera uburyo bwanjye si kirenga niyo mpamvu ncangerageza nsohore uko izindi zazindi ziheze kimwe kibyara ikindi ubu rero ko dashoye gusohoka bizere yuko haje uwundi mwimbu uzoza ubu hoho Imana ibifashije n'amashini muzonda tuzazana ngaha kubera komande zo muri Chine biragorana n'uburyo bica bisaba byinshi ko bakenera nyinshi kugira ngo uronke kuri make Rundi boy umuntu ashobora kuyironka mu ma produit atandukanye gute ama variete novuga nk'imipira ari inkofero akaba hariho isaha ariko next time tugiye kongera ko amanuze ama training ya Rundi boy hanyuma tugiye kongera ko n'ibintu by'amapochette tugiye kongera ko hariho na Rundi girl tugiye kongera ko amarori amasandale bishobotse turonse uburyo tuzoshireko ko na Rundi bia tugiye na kanovera kinzaga twizere kizobikozwe mu bintu by'aba n'amasiripe sinibagire sinibagire uturumye twubuke n'utuboka kabisa ngo byose rero urumva yuko bihari mugabo nko ku muntu ariko aratwumviza avuga ati ndabikeneye nimba atari ibanga abironka gute abironka kurangara byose ubu tugurisha nabihaye ibiciro byose bingana ibisaha y'umupira byose ni 33,000 muri ico gihumbi 3 ninuze ni ikigira 10 narabonye yuko iyo ukora business ukavuga uti reka nkunganya amahera nzokure mu kigira 10 benshi biratugora kubera amahera ubuntu mengo kuyemo menshi mu mutahe wawe cyavuga uti Imana kubera nanjye ndi umwana w'umuntu ari gihe byo nangora reka basi muri business zanje zo ndazifatanisha ni ikigira 10 cyane muri ico gihe umuntu aguze t-shirt yanje kuri 33,000 sadiri bitatu cyatuma umuntu sadiri urabona nk'ubu abantu bakenye siyo mpaka ubaravye mu maso abandi biribonekeza so turije dusohoka tukaraba umuntu ngaho tukamuha 3,000 akigira yavuye ku mupira yavuye ku ma produit nyene iyo ntinjira mu mufuko wanje ni icyaha nikwiye kwinjira mu mufuko ntashaka kwinjira mu mufuko ariko kandi watubwiye ati ngo naje nzanye iyi wari hehe wari mu biki nari Dar es Salaam ariko nasimbiye na Zimbabwe ariko cyane cyane ndasamye niho namaze igihe cyane ibikorwa wari kurakorerayo cyane cyane wari umuziki ndafiseyo
album hariho na collabos turategereza kuva tuzihejeje ariko baadaye kubera wara karabimfashamwe bihagarikiye yari Saido Ntibazonkiza so muri ico gihe Simba urabona ko barinje muri Champions League baca baja hanze sasa ubu nanjye cyavuga iti reka kwanda nsimbire kwanza umwanda mutware mu rusengero bamuhezagire kwanza hanyuma nsubira we sasa tubandanye hajya madame yibarutse utari ngaha sinari ngaha wakiriye gute gushika ubona mu bebe asanze ameze gute natanguye kumubona ataravuka ko nigiye tumurondera nari yumvamo ko ngiye kuronka umwana tu n'umunsi n'itariki kandi n'umugore namubwiye je handi ko ndapima ndabe ko umwana yo ngo nisura ndibona wari kupima gute kandi atari ryo ryambe ufise inkumi ntabwo mwenda kubaza umuntu azoba umukwe wawe bisabwa iki turabe ko bisaba ko bafite ubwoba bw'Imana tu nta bindi iyo critère mwengo ndayifise sinzi ariko naho ibintu byose bayifise bazomurongo none azocarongorwa none abafite ubwoba bw'Imana ko barenga amamiliyoni azocarongorwa n'amamiliyoni arashobora kuba afise ubwoba bw'Imana akaza kandi kagira kabiri bikanga akandi ka critère kagira kabiri yagemeye neza yuko ni critère muco murazi inzara ubona je ibi ngiye kuvuga ngo pasteur bagenzi naraturiha ngo yatebeje ngo natwe ngatagase bro urabona ko nahantu winjiye vantuka aho waheruka so wabonye umwana wawe ntuzigire ubwoba ngazishwa n'inzara nabonye haramyeka ariko sasa ntugire ngo no muha wewe haje umwana wa pasteur bagenzi kuko wewe nchavuga uti ujya wewe pasteur bagenzi yitavye Imana wazo twari radio urumva ko ibintu byose ngaha kwisi n'ugukora nawe umuntu adakora aba nako kubenshi agakecuru karitse nikabura gutuko kandi uzobirabe n'abana bato icyo nasanze kuri umwana wanje ari byinshi naye ko ndiga karankunda cyane ariko kubera nyina ari afise restaurant hari urukundo rw'inyongera kamufite jewe nigenda gufungura wewe urumva yuko icyo umuntu afise mugabo mukomoza ikibazo cyo kuvuga ati umwana ndamushikane ku bakozi b'Imana bamusengere bifashiki uno musuri umuntu ariko aratwumviriza avuga ati ego kabisa nanje mbona no bikora icyambe nambe bifasha nuko umuntu nimba akora akazi suko nawe iwawe numuzana ukamuhezagira kandi bigashoboka ariko sacha turaba umuntu yabigize umwuga c'est-à-dire wewe n'akazi kiwe ahezagira cyane mu gitondo nibyo yumvira nibyo agira iki muri ico gihe umuntu nk'uyo uravuga uti sawa iryo jambo ryo gukiza n'umwana wanje rimuceko ya umuntu akagiruko birafasha kubera icyo umuntu yatuye ku mwana wawe nimba ari umuntu atari umunyamanyanga kenshi ramuherekeza nayo badasenga nayo twagira iki sasa iyo utomboye yuko ari umuntu asenga c'est-à-dire ari ubucafu atinya kwicafuza nayo babikora ashobora kuba bikora yinyegeza no kubikora yinyegeza nayo nyene sagesse ko yaraba bikora batinyegeza ari abantu bacha bibaza ngo yarasanzwe asengera kwa apotre ya nasanze insengera donc dufate ko Mkombozi ari umwe mu bemera kwa apotre jesa mu bintu by'Imana nta adresse y'umuntu umwe umpa kubera afuye none connection yanjye n'Imana ikihagarara oya icyo nkora tuni mu gihe umwuka numva muri gihe umwuka werambwira genda kwanuze nca njyayo si ibintu shira mu bwenge bwinshi oya tuno munsi rero turashaka kumubona aha tukamubona kwa Joshua nabaye mutabira kwa Joshua hose naragiye kwa Bayahaga so jewe nuko icyo nshaka ni iryo jambo rya sagesse kuramba nzi yuko bose nta numwe azovuga uti azohanura umwana wanje kwiba bose bazongwa uti niwibe ntugwane so izo nyigisho zirakwiye so nibyo binkurikira cyane mwese abantu gusa bagukurikirana bavuga ati ego kabisa Mkombozi yaronse umwana bwabo ko ataza kumuraba abona abantu gusa bagukurikirana turavuga ku ruhande rw'umuvyeyi kubona watevye iki gihe wewe yavyakiriye gute oya nuko twari turi kumwe cyane mu mutima none shahu ko n'amahera yo mu bitara ije nayarungitse none shahu yaguma bora ati abantu
bari bavuga ati none benshi bari batanguye kwibaza ko ugomba ugende mu bihugu vya kure oya kabisa inzira zanje ziri clear sinoca muri iyo nzira kwinyegeza nko kumengo ngiye kwipakiza nk'ubwato naragiye mugabo sishaka ko abantu bamenya yuko kabisa basezera kuko nta madeni yanyu mfise yes nuko adijo twayaza utuntu n'utundi duhereye kuri blend shasha ya Rundi boy ibona ko kabisa nizera ko abarundi ari style nziza ari brand nziza yo kwambara akukira gusigura icuri nimba byo kuri uri umurundi ukuri kwambara umupira wanditse ko Rundi boy canke Rundi girl n'amateka dasanzwe ni bya bindi byo kwerekana kabisa ko turaba patriot kumbure nibaza ko ino style yawe urayibona ahantu ikintu izosahiriza mu bijanye no gukundisha igihugu ya cyane kubera icyambere nuko irajyo irabereye igiyo kandi ifise swag sobera umvise Rundi benshi barambwira twe kutavuze Burundi boy ariko nguti no Rundi boy harimo swag kiretse nakani nico kirundi misanze na academy kirundi bayita academy Rundi muri university kubera Rundi njo jambo rigaruka cyane ariko nkavuga ikindi nacyo nisengesho nashize nuko mu gihe nsaba Imana yuko nokora ikintu umurundi wese azokwambara nayisabye nuko umuntu atazokwambara umupira wanya wagiye gukora ikibi azofatwe nimba ari gisuma kigihe cyambaye azofatwe kweri kabisa nagize ikindi ciyumviro nagombye kubaza kuri utwo tudarapo wagize ni amabara ko ariko utagize akadrapo ku Burundi kujyanye ni drapo y'u Burundi ricafye utangiye gushiramwo drapo bica bivana intumbero y'impuzu kubera idrapo ryonyene rivuga byinshi ntiwibaza ko utwo tubara bashobora kutwitiranya n'irindi drapo y'ikindi gihugu kana nta kibazo ariko harimo Rundi n'intumbero nayo mashobora no kuba mwese mwambaye ikirato umwe akagitwara kuyiba undi nagitwara ku bukwe so intumbero je nibaze ko intumbero ni ya Rundi unabonye Rundi azotaha mu mabara y'u Burundi yes nuko ibintu murumva ko bimeze neza cyane mukomeza kutwumviriza muciye kuri 88 n'ibice bibiri abariko batwumviriza bari ngaho mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho abari zarirare kabisa murabona ko mutwumva neza muciye kuri uwo mu uhora wa 88.2 ariko kandi tubibutsa ko hari n'umurongo mushobora kutwumva ko muri mu ntara hagati kuri 9.9 99 n'ibice 9 ndabibutsa ko umurundi wese ahari canke umuntu wese akunda Burundi canke yifuza kumenya Burundi ashobora kutwumva yanditse westatu akaburungu indundi kirtira akaburungu.com ahari hose kwisi ibintu birashobora kugenda neza yes nuko ikiganiro cyacu kirabandanya twavuye mu bya Rundi boy na yandi makuru atandukanye yagera dusigurira byinshi byiyo yahora ariko reka tugaruke ku bikorwa bitandukanye wagiye urakora tutagize amahirwe yo gushobora kuyaga nawe warakoze indirimbo wise Ubumwe YouTube twereka kimaze amezi 2 warakoze n'indirimbo wise Songa Mbere urakora n'indirimbo kabisa novuga ko imeze neza cyane wise Leo yaje mu yindi style twereka neza na neza wa mwamikazi wawe ubona ko akomeza kugaruka mu masanamu yawe bino bikorwa byose ni duhereye kuri Ubumwe ndifuza kumenya iyi project ni yajyariga Mkombozi ni yakera cyane canke nishasha kuko twagarutse kukumva muri style ya kera mu gihe twa tumaze imisi tukubona umengo uri kurinjira cyane muri R&B tuza kukumva kandi ugarutse muri ya style yiwawe abantu benshi bakuzi ikibazo abarundi baba bashaka ko ugendera mu byumviro byawo mese uko n'imbere yuko ntangura umuziki nta murundi nahanuje baje kumva gusa umuziki wanje barawukunda so maze benshi bavuga uti ndirimbye R&B bavuga uti ayo kubera kito kubise ya rap cyangwa rap yaramunaniye no kandi kintu nacyo kaca haza abandi barapere bakaca baza bakavuga uti uyu muntu ariko arahunga umudiho wacu yamunaniye yagize ikigayizi reka ntitwave dushira imbere ibigugu incabwe nk'icyo duzishira inyuma mu bwonko kandi ibigugu nibyo tukwiye kubyerekana ahubwo none umuntu ashoboye kuvuga ikirundi neza akatashobora n'icyongereza nawe ukabuza ikirundi gusa none tuce tuguhayagiza wewe uzi ikirundi gusa dufise n'uzi ikirundi n'icyongereza kandi cya kirundi nyene uzi nawe nyene akizi neza kujya nyene nabwo anakuruta nabwo abamwandero wagira bisigura ko wewe Mkombozi uza ama style menshi
ufise ububasha n'uruhusha rwo gukoresha style yumva ushaka iyo ariyo yose kandi n'ubu ngiye Kandi kubahara ni y'icyongereza na sebeni ngiye kubahara y'icyongereza sana kuri aya mastyle yose ariko uramaze kubona iyikundwa cyane gusumba izindi oya si ikundwa cyane ahubwo yamenyerewe cyane Yamenyerewe no cyane. kumenya n'ibintu bitandukanye kubera style uravye style zikundwa iziro nk'ama views menshi ngaha mu gihugu za R&B that's really nitwo bihisha sivyo ariko kuri jewe kumenyera icyo nabamenyereje ya rap winjiye muri R&B kugira ngo urabe yuko wosanga abarundi mu byo barimo oya ni ukubera jewe nasanze yuko umuziki ni emotion nagupangira ngo riruku urira bivanye n'icyakubabaje ashaka kurira wabira canke umugabo arahaniwe yibigeze kumubwira umugore wawe yitavye Imana kubera ko utarira birateye isoni havuga uti gendira nabi bamwiti fakurira bite bagagendira nabi nk'abantu ati norira ko barakamara amazi arize bose bacyamfuka umuntu wabute yahora sabwa bundi nitwongera cyo kimwe yarize nabi ntovuga mu radio kuko wewe yibuka isukari igiye yaririra kabisa kura hehe so cyumva umwe wese arirukuiwe ya umuziki ni emotion ino ndirimbo ivuze iki kuri Mkombozi ubumwe yego ubumwe kuri jewe niyo introduction ivyo nshaka ko abana b'u Burundi baba generation hariho icyo turiko turakora ubu turiko turashepinga generation niyo mpamvu ushobora kubona ibintu giterambere nga turi inyuma turi inyuma turiko turashepinga generation kubera generation zononye musanze ibi byose turiko turagendera mu ngaruka mbi za generation sasa ifo ko haza generation yitwa generation kasa izira kasa ibintu byose niyo mpamvu usangana na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu agira amanuzi amarenyo menshi no gwaruka kubera ariko yubakira ukayifuza ukuntu azorutwa ko urundi rurananiranye ukuntu so muri ico gihe iyi ni introduction uko nifuza umwana wo mu Rundi abe nicyo tuma tuva aho turi nicyo tuma duhiganwa n'abandi muri ico gihe tuza kugendera ku ibyo navuze ngaha so ni amajambo ubona nkaho umengaragaruka kenshi mu ndirimbo zawe twaraheruka kubona project ya Afrika yahereye he mbega ubumwe na Afrika ibyo ririmba muri Afrika no mu bumwe bitandukaniye aho bitandukaniye Afrika no kubereka aho twibesheye ubumwe naho no kubereka aho twahagarikijwe atari wacu ari aho twibeshye naho twabeshwe no mu bumwe naho twibesheye twebwe tubeshera umuntu ariko Afrika ni mitego twatezwe muri rusange muri rusange wari wavuze ko uzoririmba Afrika ngiye kuba yindi Afrika mu ndimi mu cyongereza bado Afrika zonyene sinabwiye ko mfise ipinzima ya Afrika zose zitwa Afrika ni indirimbo wenyene ashitsa haca avuga ati ndakase warakoze urahagarikije nani indirimbo imwe nje sanga ibistari birebire harimo indirimbo zitatu sadirumbye ko ya kabiri turi kumwe na Black G muri Afrika nyene muri Afrika ariko projet zo kuzitranslatinga ntirahe iyo nazi translating mu cyongereza irahari ariko tunyene niyo shaka isoke na video ijanye n'icyongereza ko ari video ijanye n'ikirundi nta kibazo nawo kubitira munsi y'igiti cy'ikirundi nta kibazo ariko ushatse kugira icyongereza tugeza kujyana n'ibihe abantu wifuza kwibashikira aho bari no kuno wabashikira iyo nanye kindi ariko kandi igiye gukorana na Black G mu rurimi rw'ikirundi yaraheze ni kirundi ni Kiswahili zose ni Kirundi Kiswahili n'icyongereza imwe Afrika isohotse ikisigurwa n'izindi ndimi ariko igiye gusohoka yoyo igejwe aho twibeshye kubyekeye ukwizera yoyo ivuga ibyekeye ukuntu tusanga tubatije amazina yacu ya kuntu yasuzuguwe y'ikirundi niyo mpamvu ucumengo nayisi ariko izungu nayo mu ijuru niyo mpamvu tubatije bataduha y'ikirundi par exemple nkanje nitwa Nzeyimana Toma risigura hasa mu Kiyahudi ariko Nzeyimana bisigura kwizera Imana ariko ikimara amaza nuko igihubatizo atari Nzeyimana rihimbaza Imana igihubatizo iceri batoma ibyo byose n'ibintu tukwiye kwikurako ikindi nacyo n'ukuntu ibintu by'amadini bazigiye gushiramo
ibintu by'amacakubiri kandi byari kuba ibintu biduhuza. Niyo mpamvu ubu umuntu ari tayari arongora indaya basenga hamwe agaheba isugise ngahandi. So ibi byose biratubuza guhura n'abagore biwacu abo tuzorambana bivanye n'ibi bintu byagiye bituma tubona uyu abangiye kurongora hariya aba n'abanyakibi. Yani juste tukubera idini ukibona ko ari umunyakibi kandi idini zose zifise ibisuma, idini zose zifise abanyemporezo. Ariko kandi n'ikintu cyitwa idini kwa Mkombozi bagisigura gute? Idini kuri jewe ni inzira y'umwana w'umuntu gusa yiyumvire yocamo kugira ngo yerekane physically ubukuru bw'Imana. Ariko sasa hari abandi bakibashyiramo n'imico. Nico kibi ibintu by'idini ushize mu mikino nkuko abarundi twebwe nta nuze nta nkende tujya ariko nibisigura uri inkende ko abacumuye oya ahubwo ukubise inkende niwo bacumuye ariko yaba abarundi sambo wayiriye nta kibazo none ko yashatse oyaye umwana w'umuntu nico kintu cyambere Imana iraba mu gihe umwana w'umuntu ashoboye gukira igikoko naho vyohona 10 nta kibazo ariko umwana w'umuntu none nimba inzara yari yamufashe akacafata cya gikoko akakijya kugira ngo abeho nta kibazo. Ikibazo ni ukugihohotera. Kabisa. Yes nuko mu ndirimbo Ubumwe hagarutsemwo Mutima Comédien. Kubera iki Mutima Comédien? Mutima cyambere na mbere nuko ari icyabwenge cyane kubera ahantu umwana w'umurundi mengo n'umukomedian ariko wicyanye nawe ana comedizi urumva yuko ari umwana yiyumvira ari talented. So muri icyo gihe nashaka umwana yiyumvira cyane nkanje ariko yiyumvira cyane mu gisata ciwe cya comedy. Nanjye niyo mpamvu nifuza ko ndazi ko azi no kuririmba ariko nifuza ko avuga introduction kuya nyene bivuga introduction nyene niwe yayitoreye. Niyayitoreye ntabwo ari we wayimuhaye. Peut-être gusa ibyumviro amajambo ariko naho nyene yashizemo n'ibyiwe ko nanje nyene nabaye surpris numva amajambo amwe yarayahinduye ashyamwe bwiwe kandi n'ibyenye cye biryoha uca yumva yuko nawe nyari umwanditsi. Mu bijanye no kumenyekana ku ino ndirimbo hari ico yoba yarafashije canke ava yuko munakorana nako kantu ushobora kuba warakiyumviyeko ko mukoranye bizofasha ubumwe hagati yawe nawe bizozana abafana benshi gushobora ino ndirimbo ikamenyekana gushika kure? Icyo si cyo cyari gikuru cyane. Twari duhagaze mu byumviro yuko ibi byumviro ndabikoranye ni komedi yiwe birajyanye kandi ikindi nacyo nuko narinzi ndiko ndakorana n'umuntu afite impano kandi impano yemewe na benshi. Muri icyo gihe iyo combinaison yategezwe kuzana benshi kandi urabona na feedback y'indirimbo n'indirimbo nayisohoye indi hiyo ngira ngo izi nizo interview za mbere ariko nyene ndashima Imana ko iri mu ndirimbo imaze kumpa utunoti icyo nyene nico nagomba ngarukeko kukijanye na feedback mbega ko ari indirimbo by'ukuri ubona yuko ivuga ibintu ubuzima bw'igihugu abanyagihugu na cyane kwiga gukorera hamwe ibintu by'ubumwe ubona ko Burundi kabisa tusanzwe dufite n'umunsi duhimbaza ubumwe no kuvuga ni ikintu gikomeye cyane ku gihugu cyacu. Imaze kuguha ibiki ubihawe n'abandi? Jewe maze n'umuntu tu yambwiye uti iyo ndirimbo umwe yankozeko cyavuga turi hehe nje ndi za Dar es Salaam avuga ati ngaho ndungisa akantu karashika ubeti yego karashika murafise studio ni tungahe reka ndaguhe kubera nashimiye iyo ndirimbo yego tu ya studio maze kunyinjiza tana utumiliyoni nyene yego kabisa ni kari kamwe nka mirongo nitwashikana dutatu ariko mugabo twari utumiliyoni yego ubwinshi imbere atana concert namukoreye atana concert mukoreye kuri concert nayikoze mu Mutima. Niryo ryambere bikubaye ikibi canke vyama vyabaye ugakora indirimbo abantu bakaryoherwa bakaguha kandi vyama vyabaye n'iyindi yari yahe aha nyene wijumbura ari yindi nigeze ni kuri yari gusa kuri anniversaire umuntu araza mu yuti bana ndaguhaye 5 million tu umurundi kandi twahuriye kuri mariage tu kubera indirimbo yego kabisa kubera kuzi nka Mkombozi tu avuga ati bana giye kahisa urandyohera cyane uranduhura sigaje iki kuririmba uje kuririmba rega urashaka kuririmba ntugire inyenyeri hiwe
ajya imana oya rimwe na rimwe usanga ari imana yangira ngo yavuze uti abapromota ko bamwimye concert umuhungu wanje kandi uwanyizeye ntazigera maramara kivuga uti ahubwo reka ndamuriha atacyakoze n'abapromota ko batabaha amahera ko batabaha amahera none ngira ngo je tunaniranywa ngira ngo kubera ayo mahera nyene kubera hariho concert umuntu azakacatangwa kukubwira ngo urabona inshuti yanje na mahera mfise nutamahera ufise ntiworeka concert kuzitegura ntibisanzwe nugira ngo batazitegura bose abandi nabo nyene bareka kuzitegura kubera atamahera bafise yari Benturo yari idoze ngo abapromota nibo bavyibuha ngo gusumba abaririmbyi gisigura ni nk'umurimyi arima akaguma yonze mugabo akaba hari undi muntu aza gusura ntumva yuko yabeshe sinzi afite impamvu yoba yarabivuze kandi urabona ko Nadia ndutubunini sasa muri icyo gihe usanga ari abantu bashobora kuba bandira ko Mkombozi ntabizi reka cyane ko ubupromota gise nakazi inoze amna icyo nzi gusa je nibaza ko ari umwe wese gusa Imana yaramaze kwemera Imana ihezagira umuntu ntezagira ahagaze ikibanza sasa di nawe utari kuba umupromota Imana yaragupangiye tu urayaronka naho buri hehe hariya hose birakunda iragusangayo kabisa je ikibazo Mkombozi umaze iminsi uri kurakorera Tanzania mu Burundi ni muhira hajya ubona we kora kwakira gute Tanzania sininjia muri industry yawe indani kweli bado kubera sinashatse kugenda nkamwe umuntu agenda akakora ka interview akacataha ukamengo na gahungu gusakakinga batazi niyo kava je nshaka mpagarare yani mpagarare nyene hamwe nyene no Tanzania avuga uti bumve ko nibikorwa byabo kandi je naratahuye impamvu nashobora guhagarara na mfise impano ikomeye amahera arakenewe investissement irakenewe nduhunge ikibazo dwabitangwa gutaka imyikomo ngo industry yacu ngirakenye oyaye igikenye ni kubera abaririmbyi benshi bavuka mu bakene batangura ashobora gutanga amahera mu muzika adafise na ikirato tuvuga ku bakene ariko yaba ari abana dufise uburyo umuziki wa East Africa twari kuwufata kubera tuzi Kirundi tuzi Kiswahili tuzi Gifaransa icyongereza cya I love you baby icyo turakizi so je nibaza murakubita mu cyongereza kandi no turafise n'impano zirapa zikaririmba kandi ukumva yuko ari sawa so amahera ikibazo cy'amahera kabisa nazo kubesha ariko muriko muriyungunganya ifo rero ko tubona aho muvuye naho muri ko muraja tubone izi escalier eske umuntu ashobora no guca yibaza Mkombozi wo mu myaka 5 iheze atandukaniye na Mkombozi uno munsi imyaka 5 no mu radio ni mwamvuze iheze imbere y'imyaka 5 ego kweli muri senga hari no nabwiye kutavuza ngo yaenda tinya batinya ubwoba ariko ubu ni sawa yaye n'ubwoba kuva mu bihe byo kutavuzwa kubera ubwo bwoba nyene uvuze ugacugira comeback ukagaruka kuvuzwa wiyumvise gute muri wewe oya je no munsi uraja ku radio bikagenda neza bakakwakira nisezerano tu isezerano ko rimeze isezerano ko rimeze ravuga uti reka tugukumbuze cyangwa Imana ikavuga uti reka ndakwereka inguvu wewe ufise gushobora kuririmba imyaka 6 ukamara imyaka 6 utaririmba stadiri yikuyemo ya myaka 6 y'uburimyi kandi ukagaruka ukiri imitima y'abantu kandi ari abantu bamaze gusa umwaka umwe badasohora indirimbo tayari babaragiye so ni ikintu kitabacoro Imana ibishaka kukwereka yuko ntugira ubwoba turi kumwe kabisa apare y'Imana harabaho n'abantu bagufasha kugira ngo ushike ku bintu n'uwuhe muntu wa mbere wumva ushimira cyane yagufashije gushika kuri bino bintu reka nshimire pasiteri bagenzi ya pasiteri bagenzi cyane ibe imbere nkitangura umuziki ntiyatanguye kwanza kutwereka yuko hariho na YouTube akandi yaranaturiha sinavuga ko yaturiha ko yaranaduha n'amahera arengereya pasiteri bagenzi yaturira n'amazu kambwite bana tonto sasa mimi naona nyumba inaanza kuzingua no yarabikoze yararungika ngiye no hanze yarasapotinze no mugihe nshaka kugaruka ino mu bintu by'amatike iki so tuka arafise ikintu wovuga mu muziki wawe ego kabisa cyane kabisa ariho na ba Claude Niragira ariko bose abo
ni bari muri famille bagenzi bose bari muri iyo famille uno munsi turiko turakubona kandi umengo hari ukuntu ngo hari ibikorwa ndiko ndakorera muri Tanzania Zimbabwe urumva ariko kandi ukaca uvuga ati ngira nkubitire ngana naravye umwana ndonga kandi ndasubira inyuma twitega iki ikintu ukuranyegeza ubu tuzobona vuba igituma ndakinyegeza nicyo gituma nakubwira mugabo ikindi dushaka kumenya uku kugenda gutya gushika kugenda hariya muri Zimbabwe ni umuririmbyi wahajya muri ko murakorana canke nabo muri Tanzania mugenda mujanyeyo twahuye n'umuntu gusa nayo kundagira shopping sector y'ibirato tu cyaduhura n'umuntu wo muri Zimbabwe n'umwana w'umuministri hariya duhuye turahuza ncasanga n'umanager w'abaringi hariya cyangwa utimana jewe nakunze turapanga duhure muri hoteli aho nari nashikiye araza turavugana arakunda cyane talent yanje ntabwo tijesha tugende muri Zimbabwe ndaguhuze n'umuririmbyi w'umuraperi hariya hanyuma mukora akantu then ibintu bigende kabisa wavuze mwa Saido nawe ari kamufashiki Tanzania ni wari kara kumanaginga Tanzania no si management nka management afise byinshi ikorera avoxa ni supporter ariko nyine kubera ko umurimbyi nkeneye n'umuntu we wa hafi kandi kindi nacyo arazi yuko nino we arazi yuko nino atanamera twifitiye nicyo gihe arafise n'ukuntu acafasha twitega iki rero ibi bikorwa biriko birakorerwa muri Zimbabwe ariko kandi no muri Tanzania ni ikintu citwa EP ni ikintu citwa album ni giki kigiye kuzira hamwe ibyakorewe hariya n'ibyakorewe oya ibintu by'ama EP n'album ku muziki wacu Burundi biracyari kure cyane kuko ndiko ndaraba n'ababikoze simbona iyo bari iko birabashikana kugira ngo nanjye ndabikemwo kubera ngatubeshwaho na live tubeshwaho na concert sasa usohoye nk'indirimbo zitandatu cyarimwe uzoyinjiza gute ko abantu bakunda indirimbo imwe usohoye imwe bayikunze ugacukora concert badaye ugasohora yindi none usohoye nk'indirimbo 10 uca wumva zose zazifiriye rimwe kandi no kuzigira promo indirimbo 10 biragoye ariko kandi abantu bari bakunyotewe mu Burundi ugiye gusubira inyuma uko nyene canke hari akantu kuri oya mfise indirimbo nyinshi abo nkimava ndabani ya Afrika mfise ariko eturabi mperuka rapo reka ndabaya ako kuririmba kabisa indirimbo ni nyinshi ni wowe uyumvira ati nsohori yayo ye nicyo cyiza cyo kugira stock ni uyumvira icujya ariko utagira stock ibiryo nibyo bigutora none ufise ibiharage n'ifu ucutora iki nibyo bigutora ukavuga turatujya tu none uratujya tukura turi twenyene yes nuko reka twumvirize gatoyi indirimbo imaze amezi 3 gusa indirimbo wise leo mu yindi sura kabisa muri swaga za danje indirimbo yakozwe na Ilogos kuvaria muri Kenya ujya mutipe n'ubu mufitaniye imigenderanire n'ubu murakorana ego no muri zindirimbo nakoze ngishika nka 5 muri Dar es Salaam harimo imwe twakoranye icyongereza kweri ko umukunda cyane kubera afise sound iyo urumva indirimbo nayitanguye urumva ikintu urumva sound indirimbo iravyibushe so kubera nkene ubuvyibuhe ngende n'isi cyengerageza kumurondera umuntu agendana ntibikuzimba cyane biranzimba ariko nuko na prudence nagize kuzibona za 10,000 so nakitazimba ngo nimba ari ya 10,000 nirenza biraha kwikoresha ya 10,000 hari demi wasanze ubudasa n'ijya ya sensaro twari twaronse amahera ya school ndi kumwe nayo ya guti yoya none izi miliyoni kumwe ngo ni nyinshi twigwenze gute reka kwanda tugura ikintu cy'uburofa turagenda turabaza prudence tubona za 10,000 ngo ntubiri cyangwa tuzikoreka nawe udafise aho tuzikoresha zo tuzambara nka shisheti barazikoresheje cyangwa nazo bakoresheje icyo nzi gusa ntizikiriho nizikiriho mugabo zararaye cyangwa n'uwo munsi nyene sinkora akazi ko kurangura sinzi ko bakiriya bazitanye kabisa reka twumvirize indirimbo yise leo ni Mkombozi Lucifer indirimbo iramaze amezi 3 gusa unayiravye n'indirimbo ifise ni big project kabisa hamwe na Igbana
watuzaniye umuntu tuzi ashoboye mugabo ataboneka cyane mu bijanye no guhinyanyura amasanamu kubera iki kumwiyumvira ukamukura iyo yinyegereye utatoye bajya tubona bariko barakora bagaragara cyane nka ba John Rat n'abandi ukaza gutora Igbana ni giki kintu muziko icyambere na mbere nuko nzi yuko ari umuntu ashoboye kandi cyane kandi afite n'uburambe afite na experience muri icyo gihe indirimbo yuyikoze irakwereka ninde yo ikora video yayo yashobora no kuyitwara ku wundi wibaza ko akomeye ari ugasanga iyo ndirimbo ntiyari yiwe ugasanga murakubise swata ya yes nuko imbere yuko tuyumviriza ariko benshi barayizi cyane n'indirimbo yaronse promotion ihagije nubwo utigeze uronka akajya ko gushobora kuyikorera media tour akeza kari bavuga karigura ariko ibintu byiza navyo ngo biridandaza kandi ibi bintu mengo biri compliqué gato akeza karigura kandi n'ibikorwa vyiza birimenyekanisha kandi nuko kandi zonye n'urumva urashaka kubimenya ataranguvu nyinshi ushide kabisa ikibazo rero nashaka gushika ko none bibaza yuko ibiharage bagira publicité he nta na hamwe birazwi ko birazwi sha mugabo byaramamaye cyari sana ninda yonyene arigiye ushonje uzamva igiharage ikira kujya yes nuko muri no ndirimbo habonekamwo ndamwite umufasoni wawe cyangwa umukunzi wawe jewe ibintu by'umukunzi umufasoni ni vyumba gusa kujya bari salon akavuga ati aha ni muri baraza aha naho ni mu cyumba ariko byose bari mu nzu wewe ni iki kubera umuntu iyo yicaye bose babicaye ku mutima abo umugenzi abo umufasoni bose ni ku mutima so ari indani ariyo ariko bumve yuko kabisa ari umuntu wawe nyine no n'umugore urumva deja n'umwana yamaze kugaragara deja kabisa historia yatanguye yes nuko kandi ariko hari abatemera ko hari n'amategeko ngendera ko yo kuryama ntambaye zirezire hari n'abavuga ko umuntu iyo aba umugore wawe iyo mwanditse imbere y'amategeko wewe bimeze gute mwarabikoze ntabasezeye atuyakura wadi kwa mutari agaciro ntacyo gusigaye kazimbye ka kwanza gaturuke biriko birapangwa canke ni ikintu nyine uduhaye turindire murindire turindire twihanganye ariko imiryango irabizi twatanguriye mu miryango mbere yuko tuza muri mwebwe ko mwatunye dukuza arabatuha ibere kabisa kwanza tuberekebo yes nuko sijyambere uno mu ufasha wawe agiye muri clip video yawe kubera iki guhitamo kumukoresha mu maklipe yawe kandi asanzwe ari umufasha wawe nuko bivana n'icyaduhuje mu isanze twahuje n'indirimbo nari nkeneye wo dukorana video yiyi leo iyi nyene niyo yabahuje iyi mwayikoze mutarakundana ego nari mvuye bubanza ko muri concert turi kumwe na Krista Hasta nambwiye ati genda kene umukobwa aravuga ati ndimbo ko ndayikunda cyane aravuga ni indirimbo ndayikunda ncambwiye ati powa nta kibazo none ndondera mu video kwintu yice tuyikura mu nzira kwamba mfise nyinshi ari gihe dukuri ni ishyushye ncambwiye ati powa ncambwiye ati ari umukobwa arahanza kubariza aravugana nawe turahurira kuri hitwa guta kuri beach ndavye nyenda abantu umwana mwiza byari bya video ariko badaye by'urukundo yaciye biza kwinjira amabyinjiyemo cyatangura kuri inda yawe kivuga uti sasa video reka nkore inda yawe ko yamengo narasanta yuko umengo ayifise warasanta cyangwa warubizi ko kandi yakijya umunsi dushutinga no umunsi inda yingiye ayandi makuru tutaye dufise umunsi mushutingi ariko kandi ariko ga Mkombozi barabonanye umuntu ashobora kumva ko karishe sana mubirize umwana w'abandi bamuhaye akazi ko kuja muri video uwo munsi mushutinga ubu muteye inda niyo inda yawe nyene none ntiyari inda yawe none yari guca muri bluetooth nawe ariko urazi ko akire kuri video hari amasanamu yaboneka afise inda abantu benshi ati yamuteye inda afise inda rero mu kurindira abantu bavuga ati ivyari by'ububeshi mu nyuma bakiryamye gato bavyutse
inde ya vrai Sasa irabonetse hajya imana niyo mpamvu ari ingwara igukiza bivanye no mu vyumviro ugatangwa kuvyitega umusanze natungiye kuyumvamwo inda itarashikayo muri icyo gihe tumaze gukora video hajya hose intanda yarafise ariko umunsi tuvuye gushutinga ntenda yingiye umunsi wa atingo kubera mugabo urabona ko ngaho yamwi muri iyo ndirimbo inda yawe waramwihanikiza cyane ntanabivuge yuko ari wewe umunsi wa mbere akubwiye ko afise inda wowe byakiriye oya jena ngiye kwimenya imbere yiwe bayishise sera umunsi yavuga yerabikira Maria umunsi irondera na nabimubwiye na biti uraronsa umwana kandi azoba umukobwa kandi azosavuka sadiri namuronde ndiko ndasenga imana natura umwana azogira inzobe ya nyina ariko mu maso azose nanje umko kweli ugabo ko kuntu uguma uri kurasaba abakobwa ni mukomboza prefere nyene yishakira abana b'abakobwa agiye kubyekeye igitsina sindamutorera umwana imana sindayitorera kubera agiye bitsina ariko ukuntu wabisiguye ntaguciriyemo mukombozi iyi ndirimbo bisigura ko ya iye muri kumwe ya Leo niyo mwatanguye gushutinga ava inda yawe oya Leo yaje muri video yari yaje nka video ya Leo ariko baadaye mu gushutinga ku ari ibintu twari dukeneye ariyo bato twari dukeneye uwo munsi tuyikorere mu mazi bareke turayibura mu nota wa nyuma ndayivamo cyangwa cyane video ipoweshi cyo shootinga inda yawe aho nyene kaba karabaye mu bisanzwe nateza kumubwira natamani kuwe Leo hanyuma maze kumubwira ukanca namutera inda ariko naciye ntangura ninda cyangwa ati we gawe ni bakwirukana iwanyu reka ndagutwara uyu munsi na Leo turavuga reka ndayisohora reka kumera mutwara uyu munsi nyene ariko no munsi abantu bumve ko mubana mu nzu ya turabana ntavyo kwivuza utaha simwe byo kwivuza utaha oya giye kweri aho nyene mu bitaro bapfuma banca amande kabisa yes nuko ni mukombozi man ibibazo dufise ni byinshi sana menshi wakoze indirimbo nyinshi cyane utigeze ukorera media tu hari n'indirimbo wakoze na Shani Queen wisengiye Bujumbura egome ariko gufata ukabika ibikorwa bingana uko ugakora hafi album udaca ku radio nimwe vraiment ibi bintu nubona ko umengo abarimwe kunyoteza abantu oya nabaze kubashira hanze bacha bagenda iyo hanze no YouTube niziba ziriho erega nko kugira ngo tukubaze tubazo twose twagiye turabika twoca dukora n'ikiganiro cy'amasaha 3 ya kuko novuga ko abantu benshi bagiye baratubaza ibibazo byinshi tukabura ingene tukuronka ibibazo byaje kuri inda yawe byabaye umurengera bimwe twaranavyibagiye ariko ndifuza kumenya feedback waronse kuri inda yawe ni n'indirimbo novuga ko iri mu ndirimbo zarabwe cyane ubona ko mu mezi 9 gusa yarabwe n'abagera ku 115 yarashitse 100 niho kibibona wallahi esa twava wibwo ubutunzi utabizi ko ari ubufu je ndi umuntu mu gikoni ndateka gusa ukuntu mubijya sinibindaba je icyo nitwararika no guteka indya nziza atari sana n'ubusho bwawe buzogwira ntumenye inka ziriyo yego kweli iyo gusa nuko nzokwiyumva ko ndi umutunzi w'inka kuri inda yawe imaze gusohoka ava yuko unanyishura ku kijanye n'amajambo yagiye avuga kuri no ndirimbo ngomba kumenya umuntu yakoze ino video ninde wayikoze iyo video ni Smith Brian J Smith umujama ndamwibuka gato muri Bantu Boy gato yaciye agenda ariko yayikoze neza cyane imaze gusohoka rero biratangura biramenyekana ko no mwigeme mukundana ko ninda twabonye n'amafoto ku mbuga ngurukana bumenyi afisinda abantu benshi baravuga ibyo bavuga benshi bibaza yuko uno mwigeme yarasanzwe ari umukunzi wawe uno munsi nanje niho menye ko mwatoraniye muri ibikorwa nyine byo gushutinga video hani nino ndirimbo yagusigiye iki icyo yansigiye rekwa uko nanerezwe ko afisinda
nta kindi yerekwa ricariba ukuri bagusa nyene sinaciye mvuga uti ngo atwarire banuze icyo cyose nicyabayeho tu uramwiyegereza ariko nashatse gusa intumbero nashatse kwerekana abajene batera inda hanyuma badaye kubera ubuzima abashaka guhunga kijya kintu ariko tunyene naciye nitandukanya n'abandi bajene sinamubwira ngo ayikorore bigatuma wanka bigatuma wumva umengo niwo vyemera ariko ugasanga utunze mutoyi wawe akubita itonge ringana uku ayo gatinya kana katakubita n'itonge ariko no munsi muri kumwe umwana nguwo tuyagira ubuzima warubayemwe atamugore muri kumwe n'ubu ubana n'umugore bumeze gute udafise umugore urajuragurika aho akubwiye no byashyushye sengerayo ariko ubize umugore ari gihe nawe nyene musanga mu rugo rwanyu byashyushye gutya ibyo bishyushye ariko bishyushye kurusha by'iwacu birashyushye cyane ntugeyo kabisa ucitoragura uratoragura icyo wogi ariko nyene kuba mu buzima bwo kubaka ubibona gute biroroshe hari ico cawonona nk'umuririmbyi cyane hari ico nonekara amuna cyo nonekara mu bwonko bwawe ariko nta cyo nonekara ahubwo nibyo byiza kurusha ko ufise n'umuntu aguhanura kubera abakenyezi nibo bazi umuziki cyane kubera bafise bari emotionnel kandi umuziki ni emotion niyo mpamvu bawumva kare cyane kurusha abagabo kitege ko vuba nayo ashobora kuba manager sinkunda je ndiko icyo tuko programme yanje nawe si hiyo voxa nyene hariho projet ziwe ndamushigikira ziwe nkawe kubera nawe nyine afise nuze ya modo kandi agira yugurure nuze ya fashion nuze yo ya fashion y'ibintu byo kuza makeup abaririmbyi salon no kwambika abakenyezi so iyo ibintu biba bijana umuririmbyi aririmba ruko aberewe kabisa umwanya wadusize cyane kabisa urabona ko twabuze n'umwanya wo gushobora kwakira bariko baratwumviriza no gusoma message wabuze sana ariko ndifuza ko ugende unyishuye kino kibazo kijanye na investissement kubera iki uriko we investissa cyane muri no minsi watahuye iki turavye nka bino bikorwa bibiri inda yawe ukazucuza kuri Leo uravye nibi vya Africa ni ama big project kweri kuri uko investissa ama miliyoni paraporo yo mu myaka iheze ni giki watahuye mu myaka iheze utatahuye ubwa mbere nayumva neza ko no umurimvyi wakaranga muntu ariko ubu nawe niyumva yuko no umurimvyi wa passport so muri icyo gihe wa passport no wakaranga muntu déplacement yatandukanye aguma nganye izisohoka hanze y'igihugu nizisohoka yatandukanye dukoresha umwanya turabona kabisa twamaze kurenza ariko utubwire ko kijanye n'amakonsere kubera iki Mkombozi adatumirwa mu makonsere ndetse hari n'abavuga ku kijanye n'abaririmbyi bo hanze batumirwa mu makonsere yo ngaba gahabwa amahera menshi igigwa ko utubwira Mkombozi kutizegwa mu makonsere ko atandukanye ngaha mu gihugu cyane mu gisagara ca Bujumbura biva kuki hamugire n'akajambo vuze kubategura ibiteramo wayi bariko bazana cyane abanyamahanga ndetse bagatwara n'akanoti gafadika wo bivuga kwiki je nibaza yuko umwe wese ku mahera yiwe sinamupangira uko yakoresha nimba wo biyemeje kuzana abanyamahanga bivana uko babona ko business yabo ishobora kwinjiza aho sino binjirira igikuru gusa nitwebwe twati twemfitse nk'abo bahamagaye hanyuma turayo ko batazoduhamagara cyanke tunavyiho tugendere mu rugo rwego kubera uravye ngaho icyambe nambe nitwebwe kubera natwe ari amahera baduha uyanse none baragukubita kabisa bagukubita uyemeye naho bacavuga turi chipo akaca bayaguha muri ico gihe twihagarare ko ariko twihagarare ko dufite icyo twihagarara kabisa muri ico gihe dukore kwanza hits East African hits wewe kutaja mu makonsere ni kubura umwanya no kudahamagagwa bimeze gute hari na bamwe turavugana ari ugasanga ibiciro ko jewe bana amahera adashobora gukora na video nziza no sishobora yani ariko muko bihera ariko kandi kindi nacyo ubu concert udafise n'ubusa butandatu one drapo dufise y'u Burundi ifise inyenyeri yacu mu sinzima ifise ibihugu bibiri twebwe gusa na Israel kandi ni inyenyeri abaraho badakunda ba DJ amizima ni bayo bakunda bo bizira mu nyenyeri y'amakwe atanu abasiramu baroriro
niyo mpamvu barabu ntibakunda Chana kwiduza sasa iyo ni inyenyeri ikomeye cyane kuko bifise kwenzi 6 ugasanga umuntu akuzaniye akantu kaga konseri katari mu bukwe butandatu cyavuga uti none shaho sinzobasuzuguye igihugu ubwo mukira igihugu ncarabiheba Uco bihera kabisa ariko kumbura yagiye bizokunda reka ariko birakunda nk'ubu ariko nariyo za East Africa twakoze ariko bo batanga miliyoni zirengana zibiri so ni sawa ariho n'ubu ariyo nawe twari ko turavugana bashaka dukwana concert aha so ngira ngo imana yo bishaka ngenda international ariko nabona yuko mdakwiranye ariko umwanya n'umwasi kabisa genda umbwiye biopower byahereye he biopower irahari muracyakorana turacyakorana ariko gusa ubu yarafashe sanga ruguru barafise amadepo yabo irasohoka wewe warabafashije igikorwa cyawe cyagenze neza sigiza guherekeza umuntu gushikiwe kabisa uramwirukana nuko muri rusange reka tugushimire cyane abariko baratwumviriza baratubabarira sana harabakuye abanditse ubutumwa bidakunze urabona ko twamaze kuiba n'iminota 4 wakoze cyane kwitaba ikiganiro cyacu ni Mkombozi wa rap rap Mkombozi abarota kuba bamisubire murote neza nziba indoto zakabeba gatera kayabinda izo ndoto murota kubera umushu kamaze guhoko kabimbeba ku kamashu reka ndaguhanure kare ritararenga ni warota tuwarete wirinde kuyikoresha uzo kwinyaka turago yes nuko asante sana adijore kandi ndagushimire cyane twakoranye neza reka nanjye ndagushimire nshimira n'abadukurikiranye n'umutumire wacu reka tuze dusubire ngaha kandi y'amasanyere twatanguriye ko ikiganiro n'indundi hit show